na neza hagati mu gisagara ca Malabo ni mu gihugu ca Guinea Equatorial. Ukiva ku kibuga c'indege caho ukinjira mu mabarabara anyuragiranwa mu gico gisagara ubona amadarapo y'ibihugu vyinshi bitandukanye. Muri ivyo ibendera ry'igihugu c'u Burundi ririko rirahungabana. Iki gisagara rero nico kigiye kwakira inama igirandwe y'abakuru b'ibihugu bisanzwe bihurikiye mu mashirahamwe agize ivy'ubutunzi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Mu nama y'ibanze y'abahinga bagize urwego shingwantwaro rwo muri iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yabaye kuri uno wa kane no kuri uno wa gatanu, igihugu c'u Burundi caraye gisubiye guterwa iteka ryo kwizigirwa mu mabanga atandukanye nk'uko ubuserukira Uburundi mu gihugu ca Ethiopia yabimenyesheje. N'ubwa mbere dushikiriye ico kibanza twarabigerageje kenshi ariko ntivyakunze. Hakozwe iki? Hakozwe ko nivyo harimwo ugushaka kw'indongozi, kuko kugira ngo umuntu aze abashigikiwe n'igihugu ciwe nivyo, mugabo akaba ari umuntu afise ubushobozi. Ingufu zabaye nyinshi cyane, hakoze ingufu nyinshi, ugushaka kwinshi cyane cyane bivuye kuri Kizigenza n'icubahiro umukuru w'igihugu yatanze ayo mazina, akongera akabikurikirana ku mwanya no ku munota ku munota, kugira ngo arabe yuko natwe abajeje kubishira mu ngiro turiko turabishira mu ngiro nk'uko avyifuza. Gaspard Banyankimbona yarayatowe nk'umukomiseri ajejwe ivy'indero n'ubushakashatsi muri iryo shirahamwe, menyesha bimwe mu vyo agiye kurangura. Jewe rero novuga yuko nezerewe, ndanezerewe cyane, kandi mu kunezerwa uraza Abarundi ko dushima. Nukuri ndashimira Imana, hanyuma ngaca shimira n'igihugu cy'u Burundi, ndabicishije kuri nge n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu nabo bose bagize ico baterera kugira ibi bintu bishike. Nzogerageza gutanga novuga ububasha bwose noba nshoboye kuronka kugira ngo ntere iteka igihugu. Novuga nti uko bizeye ivyo nababwiye, sinipfuza nanje yuko ngira ngo noba maramaza. Bikaba rero bitegekanijwe ko iyo nama y'abakuru b'ibihugu izoba kuri uno w'Imana hano mu gihugu ca Guinea Equatorial. Ni igihugu gifise uburinganire bw'ababa bw'igihugu c'u Burundi, ariko bigaragara ko abenegihugu badashika imiliyoni 2 isunzwe rusasuma yo mu mwaka w'2023. Muri kino gihe kikaba gifise intara 8.